Uhawe ikaze mu kiganiro inyigisho za Bibiliya. Muri iki kiganiro tugenda turaba ibice vy'ivyanditswe muri Bibiliya yera ijambo ry'Imana, tukarimbura insiguro yavyo. Ni ikiganiro gitanga inyigisho z'ivyanditswe vyera mu kiringo c'imyaka 5. Inyuma y'icigwa turaguha inomero woturonderako igihe wogira ico ugomba guterera canke kubaza. Kaze twumvirize kandi twigishwe. Mugenzi uteze amatwi iki cigwa c'uyu munsi c'inyigisho za Bibiliya, ndakuramukije amahoro y'umwami wacu Yesu Kristo abane nawe. Uri kumwe na Pastor Samuel Nsabimbona ndakigushikiriza. Mu cigwa giheruka twavuganye hanini ingene Rebeka yahwanye na Isaka. Twaravuganye kandi ivy'urupfu rwa Sara na Aburahamu. Tubanze twibukanye ingene umukozi wa Aburahamu yavyifashemwo mu gusabira umugeni Isaka amaze gushika mu muryango wa Rebeka. Mu gitabo c'itanguriro mu gice ca 24 umurongo wa 33 dusoma ngo bamuzanira inzimano ngo arye, maze aravuga ati sindya ntaravuga ivyo natumwe. Uwundi ati vuga. Umubwiriza wa Aburahamu rero yahakanye kurya ataravuga ikimugenza, yase kuba umutira w'imfizi nk'uko mu Kirundi tubivuga. Imbere yuko akora ibindi vyose yabanje gushikana ubutumwa bw'uwamutumye. Ikintu ca mbere kirazi ishinga Imana ni ugushikana ubutumwa ku bantu bose bo mw'isi. Mpwemu w'Imana niko kazi ka mbere ategerezwa gukora imbere y'ibindi vyose. Umubwiriza wa Aburahamu ntiyariye imbere yuko avuga ubutumwa bw'uwamutumye, hanyuma baramureka aravuga. Mbega wewe woba witwararika kubwira abandi inkuru nziza y'ivya Yesu imbere yuko ukora akandi kazi? Mu gice ca 24 umurongo wa 34 haravuga ngo jewe ndi umuntu wa Aburahamu. Uko niko uwo mubwiriza yavuze. Umubwiriza wa Aburahamu ntiyavuze izina ryiwe. Mu butumwa bwiza uko bwanditswe na Yohana mu gice ca 16 duhereye ku murongo wa 13 kugeza kwa 15, umwami Yesu yaravuze ati, ariko uwo mpwemu w'ukuri niyaza azobarongora abashitse ku kuri kose, kuko atazovuga ivyo yigeneye, ariko ivyo azokumva vyose nivyo azovuga, kandi azobamenyesha ibigira bize. Uwo azoshimagiza jewe, kuko azokwakira ku vyanje akabibamenyesha. Ivyo data afise vyose ni ivyanje, nico gitumye mvuga ko yakira ku vyanje akabibamenyesha. Mpwemu yera nta zina afise, kuko ntiyaje kuvuga ivyo yigeneye, yaje kuvugira uwundi ari we Kristo. Ibi rero bifise isano ry'uwo mubwiriza atavuze izina ryiwe akiyita umusavyi wa Aburahamu. Uwo musavyi yabandanije avuga ivy'icubahiro ca shebuja Aburahamu. Nkuko tubisoma ku murongo wa 35 w'ico gice ca 24 co mu gitabo c'itanguriro havuga ngo, kandi Uhoraho yahaye databuja umugisha mwinshi ahinduka uhambaye, kandi yamuhaye imikuku n'amasho n'amafeza n'amazahabu n'abatungano b'abahungu n'abakobwa n'ingamiya n'indogoba. Uyu musavyi ntiyavuze gusa ko yatumwe na shebuja, yaciye amenyesha n'ivyerekeye inzu yiwe. Iki ni ikintu mpwemu w'Imana agomba ko tumenya. Yemeza abantu icaha, ukugororoka no guca amateka. Ivyo bintu bitatu nivyo mpwemu w'Imana abwira abazimiye. Atumenyesha ko igihano kiri ku banyabyaha bose. Mpwemu yera yaje kuvugira Yesu Kristo. Yongeye avuga ati, uwo ni wa mubwiriza wa Aburahamu, ati kandi Sara muka databuja yavyaye umuhungu ashaje, niwe databuja yarazivyiwe vyose. Umwami Yesu niwe samuragwa, kandi natwe twarazwe hamwe nawe. Umubwiriza wa Aburahamu yabwiye uyo muryango ko yaje kurondera umugeni w'umwana wa shebuja agiye kuzoraga ubutunzi bwa se bwose. Naho musaza w'umukobwa na nyina wiwe bagombye kwizimazimatisha ngo Rebeka yongera amara iyindi minsi ataragenda kugira ngo bamusezere, ariko uwo mubwiriza yaravyanse. Aravuga ati, ntaco muntebereza, kuko Uhoraho yahaye urugendo rwanje umugisha, ni munsezere subire kwa databuja. Iyo ni inyifato nziza mugenzi, iyo umaze gukora igikorwa wahawe ukwiye kuja gutanga icegeranyo c'ingene wabigenjeje. Ku murongo wa 58
haravuga ngo bahamagara Rebeka baramubaza baturemera kujana n'uyu mugabo. Arabishura ati ndemeye. Imana ishimwe. Rebeka mu kwishura ntiyahigimye, ntiyazazaniwe, ntiyakekeranije, yavuze avyeruye ati ndemeye. Rebeka rero amaze kwemera ko ajana n'umubwiriza wa Aburahamu, baciye batangura urugendo rwo kuja mu gihugu c'isezerano ariho Isaka yaba. Ku murongo wa 63 havuga ngo bukeye Isaka arasohoka aja mu gahinga kwiherera, hari ku kagoroba, yunamura amaso agize atya abona ingamiya zije. Ku murongo wa 64 n'uwa 65 ngo maze Rebeka yunamura amaso, abonye Isaka ava ku ngamiya, abaza wa muntu aturiya muntu ninde agiye guhana natwe aza mu gahinga. Uwo muntu aramwishura ati ni databuja. Rebeka aca yakira umwitwikiro wiwe, yitwikira mu maso. Wa mubwiriza amaze guhwana na Isaka amushikiriza ingabire yaramuzaniye, maze Isaka ajana Rebeka mu ihema risiga nyina wiwe Sara, aramurongora aba umugore wiwe, aramukunda. Isaka ibyo bimwirura umubabaro wa nyina. Reka uyu munsi naho dutandukire igihimba ca 25 co muri iki gitabo c'Itanguriro. Tuza kuvugana ivyerekeye kuvuka kwa Yakobo na Esau n'uruvyaro rwa Ishimayeli. Ku murongo wa 12 na 18 y'igice ca 25 tubonamwo uruvyaro rwa Ishimayeli, umwana wa Aburahamu yavyaye kuri Hagari umunyegiputakazi, inshoreke ya Sara. Muri iyo mirongo niho tubona urutonde rw'uruvyaro rwiwe. Uruvyaro rwa Ishimayeli ruboneka muri iki gice gusa, nta handi ruboneka, vyumvikana ko ata mugambi canke intumbero Imana irufitiye. Uruvyaro rwa Isaka nigo tubona yuko Imana yari ifitiye imigambi myiza, ari wo Kristo yaturutsemwo. Ku murongo wa 19 w'ico gice ca 25 havuga ngo uru nigo ruvyaro rwa Isaka mwene Aburahamu. Aburahamu yavyaye Isaka. Uru nigo ruvyaro tugomba gukurikira. Aburahamu yavyaye Isaka, Isaka nawe yavyaye Yakobo. Uruvyaro rwa Isaka rutonze nka kurya rutonze mu gihimba ca mbere co mu gitabo c'ubutumwa bwiza uko bwanditswe na Matayo. Umwe wese muri aba bantu yaronse abandi bana. Aburahamu yari afise abana bake, ariko ingene uruvyaro rwabo rwagiye rurakurikirana ntibiboneka neza. Tubona neza ingene uruvyaro rwa Isaka rwagiye rurakurikirana. Ku murongo wa 20 n'uwa 21 dusoma ngo Isaka yari amaze imyaka 40 igihe yarongora Rebeka mwene Betuweli umwaramu w'Ipadanaramu, mushiki wa Labani umwaramu. Isaka atakambira Uhoraho kubw'umugore wiwe kuko atavyara. Uhoraho yumva gutakamba kwiwe, Rebeka umugore wiwe asama inda. Biratangaje kubona yuko Rebeka atavyara nka Sara, ariko naho atavyara, Isaka yatakambiye Uhoraho kubw'umugore wiwe kugira ngo ashobore kuvyara. Imana yumvise gutakamba kwiwe, nihabwe icubahiro. Rebeka atwara inda, avyara amahasa. Bibiliya ivuga ngo abana basitanira mu nda yiwe, maze aribaza ati ko bimeze bitya, igituma nkiriho ni giki? Aragenda aja kubisiguza Uhoraho. Tubisoma ku murongo wa 22 w'ico gitabo c'Itanguriro mu gice ca 25. Ni vyiza cane yuko iyo uzazaniwe mugenzi, nawewe woja gusiguza Uhoraho, kuko arishura agahishura n'amabanga. Ugusitana kw'abo bana b'abahungu imbere yuko kuvuka kwerekana ugusitana ku kibandanya mw'isi uyu munsi. Hari ugusitana hagati y'umwiza n'umuco, hagati y'iciza n'ikibi, hagati y'impwemu n'umubiri. Umwana wese w'Imana arazi intambara canke ugusitana Pawulo avuga mu cete yandikiye Abaroma mu gihimba c'indwi. Ku murongo wa 14 muri ico gihimba c'indwi c'icete Pawulo yandikiye Abaroma avuga ngo kuko tuzi yuko ivyagezwe ari ivy'impwemu, ariko jewe nganzwe n'akameremere kanje nagurishijwe ngo nganzwe n'icaha. Sinzi ico nkora, kuko ico ngomba atari ico nkora,
ariko ico nanka akaba ari co nkora. Ariko ko nkora ico ntagomba, mba nemeye ivyagezwe ko ari vyiza. None rero si jewe nk'ibikora, ariko ni icaha kimbamwo. Rebeka ntiyatahuye igituma abo bana basitanira mu nda yiwe. Ni naco catumye agenda kubisiguza Uhoraho ati ko bimeze bitya, igituma nkiriho ni giki? Ku murongo wa 23 Uhoraho aramwishura ati inda yawe irimwo amahanga abiri, amoko abiri azokwitandukanya uhereye bakiva mu bura bwawe. Ubwoko bumwe buzorusha ubundi inkomezi, kandi bukuru azoshumbira butoyi. Uhoraho yabwiye Rebeka ko mukuru azokorera mutoya. Rero yategerezwa kuvyizera, kandi n'uwo mwana mutoya ariwe butoyi yategerezwa kuvyizera. Ku murongo wa 24 n'uwa 25 haravuga ngo, maze igihe ciwe co kuvyara kigeze, basanga yaratwaye inda y'amahasa. Bukuru avuka ari inzobe ibenje, yarakatse wese nk'impuzu y'ivyoya, bamwita Esau. Izina Esau risobanurwa ngo savyoya. Niwe yari bukuru, ariko rero bukuru azokorera butoyi. Butoyi niwe yakurikiye mu kuvuka. Nk'uko tubisoma ku murongo wa 26 haravuga ngo, hakurikira butoyi afashe igitsinziri ca Esau, bamwita Yakobo, kandi Isaka yari amaze imyaka 60 igihe bavuka. Isaka na Rebeka bari bamaze imyaka bubakanye, ariko bataronka abana. Umukuru yitwa Esau, batazira savyoya. Yakobo nawe avutse yaje afashe igitsinziri ca Esau, bamwita Yakobo, risobanurwa ngo intonyotsi, kuko yagerageza kuraba ko yovuka ubwa mbere. Kuko muri ico gihe imfura ariyo yaragwa ivyase, ariko rero Imana yaramaze kubimusezeranira. Reka turabe ingene Esau yagurishije ubukuru bwiwe. Nimwumve namwe ingene vyagenze. Ku murongo wa 27 havuga ngo, abo bahungu barakura. Esau aba umuhigi w'umuhinga w'umunyeshamba. Yakobo we yaratekereza, yibera mu mahema. Aba bahungu babiri ntibasitaniye mu nda kwa nyina gusa, n'igihe bari mu rugo kwa Isaka bamaze kuvuka ntibumvikana. Bari bafise ivyiyumviro bitandukanye. Ivyiyumviro n'imibereho yabo yari itandukanye gose. Mu buryo bw'umubiri, Esau yaboneka neza gusumba Yakobo. Ariko rero ntitwohendwa n'ivyo tubonesha amaso. Ikiri ku mutima nico gikuru. Aba bahungu bakuze, Esau yahisemo kuba umuhigi, vyumvikana ko yarazi kwiruka. Twomugereranya na bakwizera Dieudonné, yabaye umurundi wa mbere mu kwiruka, ba Francine Niyosaba, ba Charles Nkazamyampi hamwe n'abandi, kuko ugusiganwa kwabo kwabaye rurangiranwa. Esau rero yagira imyimenyerezo yo kwinonora imitsi, ariko ntiyigeze atahura canke yifuza ivy'impwemu. Yanezerezwa gusa n'ivy'umubiri. Yakobo yari umuntu atekereza, mbere umuntu yari gushobora kumugira uko ashatse, akamukoresha uko agomba. Iminsi yose yama ari muhira ari kumwe na nyina. Mbere bavuga ko impuzu yiwe yama ifunditse ku ya nyina, ariko nibaza yuko uko ari kurenza urugero mu kuvuga. Yakobo yari umuhungu akunda nyina. Esau nawe yari umuhungu akunda se. Mbere n'abo bahungu, Yakobo yakundwa na nyina cane, Esau agakundwa na se cane. Ku murongo wa 28 havuga ngo, kandi Isaka yakunda Esau kuko yamarya ku nyama yahigukanye. Rebeka we yakunda Yakobo. Umuntu aravye ubuzima bwabo, ucubona ko hari ingorane mu muryango. Igihe mu muryango umuvyeyi umwe akunze umwana umwe, uwundi muvyeyi agakunda uwundi, umenye ko hari ingorane. Ibi rero nivyo vyabaye muri uru rugo rwa Isaka. Isaka yakunda Esau kuko yarya ku nyama yahigukanye avuye mu ruhigi. Kandi igihe cyose Esau yaja guhiga, yamatahukana inyama, nta na rimwe yabura. Isaka yaramukunda kuko yamazana muhira inyama yaronse. Isaka yakunda umwana nk'uyo. Rebeka nawe yakunda Yakobo kuko yama muhira akamufasha ibikorwa byo mu nzu no mu mirima. Nk'uko namaze kubivuga,
Esawu yaboneka neza gusumba Yakobo. Birumvikana ko yari umuhungu w'igikundiro. Esawu yari umuhungu w'umunyabwenge, ariko naho yarazi ubwenge, naho yari mwiza, ntiyicisha bugufi imbere y'Imana. Kandi kubw'ivyo Imana izobimuhanira kuko yari intagondwa. Agasangwa hari umuntu kw'isi nk'uwo, yari Esawu yanezerezwa n'inkino zo kunonora imitsi gusa. Kandi n'uyu munsi birashoboka ko hariho abantu banezerezwa no kwinonora imitsi gusa canke ibindi bikino, ariko Imana bakayitera umugongo. Mu mutima wa Yakobo hari ukugomba kw'ivy'impwemu. Tuzobona cane ivyerekeye Yakobo kuko aboneka kenshi muri iki gitabo c'Itanguriro. Kubera ko umuvyeyi umwe yakunda umwana umwe, uwundi agakunda uwundi, vyatumye hatabaho amahoro mu muryango. Tuvuga ko uwo muryango utarunezerewe. Reka turabe imirongo ikurikira kugeza ku murongo wa 32. Umunsi urizina, Yakobo ateka ivyo kurya. Esawu arinjira avuye mu ishamba ashonje acitse intege. Esawu abarira Yakobo ati, mpase utwo ntamira ku bitukuru utetse kuko numva ncitse intege. Nico catumye yitwa Edomu. Yakobo aramwishura ati, kiretse ubanje kungurira, nkegukira kuba samuragwa mu gishingo cawe. Esawu aramwishura ati, raba ngira mfe, none ivyo kuba samuragwa bizomarira iki? Esawu yaravuye guhiga mu ishamba kandi yarashonje. Naho yarashonje, ntiyarashonje yo gupfa. Nta muntu yakuriye mu muryango wo kwa Aburahamu yari kwicwa n'inzara, kuko ntandya zari zibuze muri urwo rugo. Umuntu yovuga ko muri ako kanya atavyari bihiye uretse ibi bitukura Yakobo yari yateguye. Twovuga ko yari yateguye utwaza ararya, kubera ko Yakobo yari umwana wo mu nzu, ntiyabura utwaza arategura two kurya. Naho Esawu yasaba Yakobo ati, mpase utwo ntamira kuri ivyo bitukura kuko numva ncitse intege, nico catumye yitwa Edomu, risobanurwa ngo gituku. Esawu amaze gusaba utwo kurya, Yakobo yaciye aronka uburyo bwo kumuhenda kugira ngo amutware umugisha. Yaciye amubwira ati, kiretse ubanje kungurira, nkegukira kuba samuragwa. Reka turabe icarico n'akamaro ko kuba samuragwa. Muri ico gihe kuba samuragwa vyasobanurwa ko ari we mutwe w'inzu canke umurongozi w'umuryango, yategerezwa kuba umuherezi mu muryango. Mu ruvyaro rwiwe niho hategerezwa kuvuka Kristo. Ivyo rero Esawu ntiyavyiyumviriye imbere yuko aheba kuba samuragwa kubera ibitukura. Mugenzi uriko urakurikirana zino nyigisho, ukwiye kubanza kwiyumvira igihe ugomba guhitamwo ikintu, umenye ingaruka zaco. Ntiyashimye kuba umuherezi mu muryango, uwo ni Esawu. Kandi kenshi na kenshi muri ino minsi no muri kino gihe, umukristo bamusavye gukora igikorwa c'Imana acavuga ati, sindi umusiguzi, ivyo ntavyo nokora. Hari abantu benshi uwu munsi badashima gukora ivy'impwemu, ntibashima no kwerekana ko babinezerererwa. Esawu nawe ntiyagomba kwerekana ko abinezerererwa naho atabikora. Ntiyagombye kuba samuragwa, birababaje cane. Ntaco vyari bimutwaye kutaba mu ruvyaro Kristo azokomokamwo. Ariko Yakobo yabaye incabwenge kuko yamenya akamaro ko kuba samuragwa. Esawu yemeye ko Yakobo azoba samuragwa, yaciye amuha ku bitukura yateguye n'ibiharage, ari byo bimwe bitukura. Emwe ibiharage bishobora gutwara umugisha umuntu, kandi n'uyu munsi abantu baracumuzwa n'akamanyu k'umutsima. Yakobo nawe yakoze nabi. Imana yari yarasezeranye ko bukuru azokorera butoyi. Yakobo yari kuba samuragwa mu gihe cose Imana ibishakiye kuko ryari isezerano. Yakobo rero ntiyarindiriye, yashatse gutwara umugisha mu mpisho. Yari akwiye kurindira kugeza igihe c'Imana gishitse. Imbere yuko Yakobo aha Esawu ku bitukura, yabanje kumurahira. Nico gituma mu gice ca 33
ku murongo wa 34 havuga ngo Yakobo aramwishura ati banzu ndahire. Aramurahira agurana Yakobo ibyo kubasamuragwa kwiwe. Yakobo araheza aha Esawu umutsima n'ibiharage, nuko ararya aranywa yivira hasi arigira. Uko niko yakengereye ibyo kubasamuragwa. Imana idufashe cyane. Esawu amaze kwemera kurya ku bitukura Yakobo yamuhaye, byaciye byumvikana ko yahevye ikibanza gikomeye mu buzima bwiwe. Yabona ko kubasamuragwa ataco vyomumarira, ivyerekeye ivy'impwemu ntaco vyari bikimubwira. Birababaza kandi ndatinya ko hari abanyeshengero bameze batyo, batitaho ivy'impwemu kandi badatahura ukuri mu buryo bw'impwemu. Umukristo w'ukuri ni uwemera kurongorwa no kwigishwa na mpwemu yera. Twiyumvire ku muntu yoba afise ivyo yarazwe, nk'akarorero yoba yarazwe Bibiliya yahora ari ya sekuru, hanyuma uwundi mwuzukuru akagomba iyo Bibiliya nyene, mugabo bakamwemerera n'amahera. Uwo bari bayigabiye agacaza avuga ati n'ubundi rashaje ntaco yomarira, nimunyihera amafaranga, yoyo afise ico yomarira. Ntiwumva ko yoba akunze amahera gusumba ivy'impwemu? Na Esawu rero vyagenze nk'uko. Dutandukire ku gice ca 26 co muri iki gitabo c'Itanguriro. Uriko urasoma iki gihimba umenga ntigitera amatsiko, ariko iki ni gihimba kivuga ku vyerekeye Isaka. Ico yakora kwari ukwimba amariba, kandi mu mpera y'iki gihimba hari ubutumwa Imana itwigisha. Pawulo niwe yabivuze neza mu gitabo mucete yandikiye Abaroma mu gice ca 15 ku murongo wa 4 ati kuko ivyanditswe kera vyose vyandikiwe kutwigisha kugira ngo twihangane no guhumurizwa guheshwa n'ivyanditswe biduhe kwizigira ibizoba. Muri iki gihimba twigishwa kwihangana, kandi bamwe muri twebwe dukeneye kwihangana. Mu bugingo bwacu bw'ubukristo Imana idusaba kwihangana. Ivyabaye mu buzima bwa Isaka bitwigishe vyinshi. Ijambo ry'Imana rivuga mu cete ca 2 Pawulo yandikiye Timoteyo igice ca 3 ku murongo wa 3 ku murongo wa 16 ngo ivyanditswe vyose vyahumetswe n'Imana kandi bigira ikimazi cyo kwigisha umuntu no kumuhana no kumutunganya no kumutoza indero nziza mu kugororoka. Isaka rero yari umwana akundwa, bisanzwe ko yari umwana w'ikinege, yari afise isezerano Imana yamuhaye. Nawe yagize ugukekeranya mu kwizera agwa mu caha. Aburahamu nawe yaguye mu caha co kubesha ko umugore wiwe ari mushikiwe. Muri iki gihimba tubona kandi Isaka yimba amariba y'Igerani. Ibi rero byose vyanditswe ngo bitwigishe. Imana isubira gukomeza isezerano ryayo yagiranye na Aburahamu ku murongo wa 1. Dusoma ngo hatera iyindi nzara ya kabiri muri ico gihugu, itari imwe ya mbere yo mu gihe ca Aburahamu. Isaka aja i Gerari kwa Abimeleki umwami w'Abafilisitiya. Hano tubona inzara. Uribuka inzara yo mu gihe ca Aburahamu yatumye Aburahamu na Loti baja muri Egiputa. Ku murongo wa 2 dusoma ngo imbere yuko aja muri Egiputa Uhoraho aramwiyereka ati ntumanuke nguje muri Egiputa, uzube mu gihugu nzokubarira. Ni kubera iki Imana yabwiye Isaka bene ivyo? Imana yavuze ivyo kuko yari izi ivyashikiye Aburahamu igihe yajayo. Imana yashatse kumubwira ko ashobora kugwa mu caha nk'ico se wiwe yaguyemwo. Icaha rero kigenda kirakurikirana kiva kuri uyu kija ku wundi. Reka rero nta kibuza ko Isaka azokora icaha se wiwe yakoze. Imana niyo yabujije Isaka kuja muri Egiputa, yongera yemeza kandi isezerano yasezeraniye Aburahamu. Niwumve ingene Imana yabwiye Isaka kugira ngo ntaje muri Egiputa. Ku murongo wa 3 n'uwa 4 haravuga ngo ba urasuhukiye muri iki gihugu, nanje nzobana nawe ndaguha umugisha, kuko wewe n'uruvyaro rwawe nzobaha ibi bihugu byose, kandi nzokomeza indahiro narahiye Aburahamu so. Nzogwiza uruvyaro rwawe rungane n'inyenyeri zo kwijuru, kandi uruvyaro rwawe nzoruha ibi bihugu byose,
kandi mu ruvyaro rwawe niho amahanga yose yo mw'isi azohega umugisha. Imana ishimwe. Imana yabwiye Isaka iti, ntuve muri iki gihugu ngo uje muri Egiputa, ngo nuko inzara iteye. Ngomba gukomeza nawe isezerano nagiranye na Aburahamu. Muri uko gukomeza iryo sezerano yasubiyemwo ibintu bitatu bikurikira. Ica mbere, nzoha uruvyaro rwawe ibi bihugu byose. Ica kabiri, nzogwiza uruvyaro rwawe rungane n'inyenyeri zo kwijuru. N'ica gatatu, mu ruvyaro rwawe niho amahanga yose azohega umugisha. Mu gice ca 26 ku murongo wa 5 haravuga ngo, kuko Aburahamu yumviye agashitsa ivyo namwihanikirije n'amabwirizwa yanje n'ivyo nashinze n'ivyagezwe vyanje. Kugeza ubu Imana ntiyari bwatanga amabwirizwa canke ivyagezwe vya Mose. Aburahamu ntiyigeze akorera munsi y'amategeko ya Mose. Igikuru tugomba kumenya nuko igihe Imana yabwira ikintu Aburahamu yaca yizera Imana akagikora. Yerekanye ukwizera kwiwe mu bikorwa. Niko natwe ukwizera kwacu gukwiye kugaragarira mu bikorwa. Mugenzi utwumviriza, ba uwumva ijambo ry'Imana urishire mu ngiro kugira ngo ugiriranire ubucuti bwiza n'Imana. Reka turangize kino kiganiro cacu mu gusenga twinginga Imana ngo idushoboze kuyumvira no kwitondera ivyagezwe vyayo. Mana Data wa twese uri mu ijuru, turagukengurukira yuko isezerano ryawe ritigera ripfa. Uturinde gukora nk'uko Yakobo yakoze mu guca mu nzira zitari nziza ngo turonke isezerano twasezeraniwe, kandi uturinde gukora nk'uko Esawu yakoze ngo duhave tugurisha umugisha wacu ngo dukengere ivy'impwemu. Udushoboze kugukorera no kugukurikira kugira ngo tuze dushike aho wadusezeraniye. Tubisabye mu izina rya Yesu Kristo umwami wacu, amen. Icigwa cacu cyo kuri uno munsi kigarukiye ngaha. Imana ibahezagire naho ubutaha. Wakoze kumviriza icigwa c'ijambo ry'Imana c'uyu munsi. Ushobora kumviriza n'ibindi biganiro by'inyigisho za Bibiliya canke ukabikwega kuri uru rubuga rwa interinete rukurikira: http utuburungu tubiri uturongo tubiri duhengetse ttb akaburungu twr.org. Ushobora kumviriza ikiganiro cyo muri indwi canke ugafyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije itariki kugira ngo wumvirize ikiganiro camaze kurengana. Ushobora no gufyonda ahanditswe ngo rondera ukurikije ibyanditswe kugira ngo wumve ibiri muri ico gice cy'ibyanditswe byera ugomba. Ufise ico wunganira canke ubaza, twandikire. Email ni twr@gmail.com. Ushobora kandi kudusanga kuri Facebook yitwa TWR Burundi. Ushobora no kutwakura kuri telefone yo mu biro. Inomero ni 22 24 26 57 mu masaha y'akazi. Canke kuri telefone ngendanwa inomero ni 69 67 12 77 79 74 19 93. Udusanga kandi kuri Whatsapp nimero ni 79 38 71 99. Yesu aguhezagire.